ndakije Imana irakukunda Burundi nakuramba yewe utabaruka ramutswa CDP injira y'uguseze mu muca CDP n'ingizo y'abasangira kivi batanga inyoni ku kivi bavungurishemo bakanga abanebwe babona mwegeza gusa bahunga ibikorwa bakora ibigega Ibintu uko niko byari byifashe muri zone Musaga komine ya Muha umugambwe CDP waruramutse ugira imyamamazo kugira ngo witoreze ibibanza bitandukanye mu kwerekana akanyamuneza bari bafise umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe eka mbere n'umukuru w'uyo mugambwe bavugije ingoma. Ivyo biheze umukuru w'umugambwe Aniseti Niyongabo yahavuye aha ikiganiro amenyesha makuru ahanini rero yashimikiye ku migambi umugambwe CDP ufitiye abarundi mu gihe bawizera bakawutora. Kuri uno munsi twaje kwiyamamariza hano muri komine ya Muha twagomba kuza turamenyesha imigambi twari twashize imbere kugira ngo abanyagihugu bazoyihurumbire nabo ibafashe mu kwiteza imbere no kubaho neza. Twari twagombye kuyishira mu gihugu cyose ariko mwarabonye yuko tutashoboye kubandanya ku rwego rw'umukuru w'igihugu ariko aho bashoboye kutureka ngo tubandanye mu ma province amwamwe turabona yuko vyoba vyiza tubimenyesheje abanyagihugu bakavyumva nabo bakadutora kugira ngo habe ihinduka ryiza. Muri iyo migambi imwe harimwo imigambi novuga imigambi mbanziranzira y'iterambere. Imigambi mbanziranzira y'iterambere ni imwe bita mu gifaransa les préalables au développement. Ni imigambi itabaye itagiye mu ngiro iyindi idashobora kuba. Ni nk'ivyo twita kugarukana icizere hagati y'abatware n'abatwagwa, kugarukana umutima munda w'abarundi uko murazi yuko turacafise abarundi benshi bari hanze natwebwe duheruka kuva hanze vuba twavuyeyo muri ukwezi kwa 12 dushika turakora igikorwa kitari gito cyo kumenyekanisha imigambi y'umugambwe w'inseruka rukambye CDP mu Barundi benshi baramaze kuvyumva abandi turacabandanya tubibumvisha. Nk'abo bari hanze rero bakeneye yuko hagaruka icizere hagati yabo n'abatwara Burundi kugira ngo batahuke nabo badufashe guteza imbere Burundi. N'abari hagati mu gihugu nyene ntibabe babuca mpunga, ntibabe babuca nicwa, ntibabe babuca nangara. Umwe usanga yafashe udufaranga twiwe yaturonse akadushira mu gasashe cyangwa dushira mu gakopo cyangwa mu gakono akanyegeza mu ngundu y'igitoke kugira ngo ejo niyahunga azogenda twikozeko. Sabo bonyene hari n'abandi basanzwe bakomeye usanga bakoze ibisandugu ntamenwa kugira ngo umunsi nawe nyene bizoyangara bazoyahitane hafi ntibazoje kuyarondera mu mabanki. Ivyo bintu rero murazi ko birica iterambere kuko amafaranga agira kamaro iyo ariko arazunguruka ntagira kamaro anyegejwe. Uko kunyegeza amafaranga rero haba mu ngundu y'igitoke haba mu ifuruka haba muri bya bisandugu ntamenwa ivyo vyose biva ku mutima ugihuha ku mutima utarasubira mu nda.
twashaka rero yuko iyo ibi ntango mbanziranzira ya mbere yo gusubiza umutima mu nda kw'abarundi, kwizigiranira hagati y'abatwara n'abatwarwa. Icya kabiri n'amategeko, amategeko y'u Burundi, amategeko menshi usanga yizwe atigiwe abarundi bose, yizwe yigirwa umuntu. Amategeko menshi nk'itegeko rigenga abamenyesha makuru, ayandi mategeko usanga arimo utuntu duhaze tutari duto. Na mu itegeko habaza akantu kamwe gahaze, itegeko ryose riba rifise ikitagenda neza, riba rifise amakosa, kandi ryose iryo tegeko rica riba nabi kubera ingingo imwe gusa yabaye nabi. Amategeko twagomba yuko asubirwamo, amategeko atari make twagomba ko asubirwamo kugira ngo habe amategeko aza afasha abarundi benshi, abarundi bose, bya benshi darikuyemo abarundi bose kubaho neza. Ntagire umurundi aruta uwundi imbere y'itegeko, kurutana n'ibisanzwe. Ntabavutse angana n'ubundi, abavutse ku mutunzi n'abavuze ku mukene, aramurusha amahera, mugabo umukene akamurusha ubuntu, ugasanga bose barunguraniye, bagize icyo bamaraniye. Ibyo rero tugomba ko bisubirwamo. Nicyo gituma naberetse uri ku isonga rya liste ya Mairie ya Bujumbura ko ari umushingwamanza ayabizobereyemwo, abizi, yodufasha guhinyanyura amategeko amwe azorengana mu nama nshingamateka. Ivyo nivyo mu ntango mbanziranzira. Hari n'ibindi ntiriwe ndavuga, ariko dusimbiye ku nkingi z'iterambere. Intango mbanziranzira ni nka kujya ko kubaka umushinge uwubatse neza, inzu ihagarara neza. Umushinge wubatse nabi ukabubaka ku musenyi, inzu isenyuka ubwo nyene. Nico twituma kubaka Burundi, dukeneye gusubiramo umushinge wabwo. Nivyo tuvuga. Uwo mushinge ubaye rero ucushinga ku inkingi zikomeye z'iterambere. Muri izo nkingi z'iterambere rero harimwo ivyerekeye ugwaruka, gusubiramo indero y'ugwaruka. Abana nabajije mu kanya, abafise amakaye, abafise ibitabo bigiramo ni bangahe? Umwe wese afise ikaye yiwe, umwe wese afise igitabo ciwe leta yamuhaye yigiramo kugira ngo ubwenge bungura ubwenge. Abana bavuze ngo ya twebwe twarabironse mu gihe cy'iwacu. Abavyeyi rero ntibanezerwe ku mwana yamavyuka agenda ku ishuri. Abavyeyi baze banezerwa n'ico umwana agiye gukura mu ishuri, kuko umwana ntavyabazi. Umwana ivyo bamubwira yakira ivyo. Umuvyeyi nawe ati ni vyiza umwana agenda ku ishuri, ariko bana bubu tugomba yuko bagenda ku ishuri kuzana ubwenge, ntibaje ku ishuri kungura ubujuju, kugira ngo bavuyeyo ku ishuri baze gusariza abavyeyi. Abavyeyi ntibabandanye bafata mu mugongo umwana yahejeje ishuri, aho yogiye gukora akagaruka gufata mu mugongo wa muvyeyi wiwe. Umuvyeyi wiwe akabandanya aje kwiruka gufasha umwana yahejeje kaminuza. Aheza kaminuza agenda hajya kuri bata, guhagarara aho kwirigara, imyaka 5 igahera, 10 igahera. Mfise imyaka 35, mfise imyaka 40, sindaronka akazi, sindarongora n'ukurongora, sinzorongora. Nzorongoza amafaranga nkuye. Ugasanga ubuzima yaramenyere ubuzima bubi, akibaza yuko azohava aheza ubuzima bwiwe gutyo nyene. Nta kintu kibabaza nko kumenyera ubuja, kwishiramwo yuko uzopfa gutyo nyene, uko ubona atayindi nzira. CDP tugomba gutanga iyindi nzira kugwaruka. Ubuzi sukuzuza ugwaruka canke abeje amashure muri ministere, abaje kwiga barashinzara. Hariho gushiraho amashirahamwe atari make yotuma ugwaruka ruronka ubuzi ukava kwirigara. Iyo ni migambi ikomakomeye yotuma ugwaruka nago ruronka icizere kuzobaho neza muri kazoza. Hariho umugambi wo gusubiramwo igisagara ca Bujumbura kuvyerekeye kubaka kugira ngo inzu ntizisubire kuza ziratwagwa. Ugasanga umuvyeyi imvura iguye anezerwa no gushira umwana we mugonga akanyagirwa n'imvura kuruta kuguma mu nzu uko umwuzure uhava umusangayo.
ubwo n'ubuja bukomeye cyane mu gihugu wacu cy'u Burundi. Hari abantu mu myaka ishika nk'ibiri bafise imodoka n'amazu mu makaritiye amwe ariko batazoshobora gushika iwabo, ataje kwinjiza imodoka iwabo, ayisiga ahantu akagenda n'amaguru, ugasanga n'uruzi rwaramaze kuza imbere y'inzu, abanza koga ibirato, kabanza koga cyaka bikura bakaza kumuheka ngo ashike mu nziwe. Ivyo byose nivyo gusubiramo. Tanganyika iriko iraduga, navuge ko naje mva hanze, nagiye mu gihugu citwa Denmark. Denmark yegereye ocean, yegereye ibahari. Baragize amabuye bararunda bari imyaka barunda kugeza ibahari riguma ngaho ritabandanya ribamenerako. Tanganyika itanguye gutyo kuziraza kumena amazu y'abandi, abantu mu mahoteli bahunga, ariyo yabarababeshejeho, abakozi benshi bakora baza guserva hajya kwitanganyika ni benshi cyane. Abo bose bari mushomeri kubera amazi ariko araduga. Bagira bati ayo sitwe tuyaduza, ariko iminsi yose hariho ibintu abantu bashobora gukora ugasanga biragabanije ingorane kandi ziza zizanywe n'ibintu wowe utashoboye. Hariho aha haruguru Sororezo hari imisozi y'ikuyamanuka. Aha abanyabujumbura bazohava bugarirwa ngaha, nuko hari barabara yo muri Rumonge narabonye yuko naryo nyene umuntu agendera voba canka dunda. Hari ibarabara ryo barisigaye rica mwijenda, kuko irica ngaha mu irica ngaha mu minsi iza isi zomanuka. Turakeneye yuko abanyabujumbura batugarirwa mu gisagara cyabo, inzari zo kwica abantu ajya makamya cyahajya ntazosubira kuronka haca. Ni ibintu byinshi rero.